zindi ndazibagabiye sigaranye M shaka ko munyita umwami w'uru rudome sinzobagwisha hasi nzobikora kidume ndabemeze buke buke kuri tuno turime ndashigikiye rap ntakizoba mureme niba yitanzo yitora ni mugume mushigikiye kuko nciye ubwenge nkabakame nzobaha n'imirongo myiza cyane mwizi ndome ndigitabo ca rap ngwino mwese musome ndakagwa gasosa karibu namwe musome mbeko muguma mufana yo baramarame bandanya mubikora eka ntimuhurame ndenganye bwira abandi barapere buname barazi ko nteye ubwo bamfata nk'igihume aleluya amen senga ngire njyame nkongera nkasenga mbyutse senga mu marime sengeye yabanya nkamwe se mubanze mwisuzume kuko munyankira ubusa eka ni mukome yaga urumva hagumye hagoroka igaruka ry'urudome King Plata uretse ko twamenyanye je ntangura kariyere yanje ya music twaragumanye kugeza nini saha n'umugenzi Fabelove ndamukunda sana Ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro Akiwacu Music cyo kuri uno munsi aho twari tumaze iminsi tutabonana ariko kuri uno munsi ku yindi ncuro twongeye twagarutse kandi mu kiganiro Akiwacu Music kuri Akiwacu Magazine ndagutumira ugende ukurikirana imbuga zacu zigiye zitandukanye nko kuri Instagram, Twitter ndetse n'ahandi aho wandika Akiwacu Magazine maze ukagenda ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. So muko rero musanzwe bimenyereye je ndagushikiza kino kiganiro Akiwacu Music banyita Jefferson Bad Guy aka the host cyangwa kayitaga gusabikwiye. Behind the camera ni kwa kundi hahandi bari kumwe na wa musore nyene mwite NGM Dukore. Kuri no musi rero mu kiganiro Akiwacu Music musanzwe munabizi kandi ko tuba tugenda tubabwira bigiye bitandukanye ku makuru karavuga ku muziki w'u Burundi ndetse no ku star bagiye batandukanye. Kuri no musi rero nahisemwo kuza kugendera umwe mu baraperi basanzwe babikora neza nga mu gice cyica cy'u Burundi. Bonawe se wundi bamwita Bizis best rap all the way from Karusi. Uno munsi rero nashoboye kuza kuraba kugira ngo shobye kuganira atubwire byinshi ku muziki wiwe babigiye bitandukanye kuri we ndetse na plans afise ati muziki w'u Burundi muri rusange. So rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro maze ibintu bikomeze kugenda neza. Welcome, karibu tena maze tuyage. So ndakuramukije cyane Bizis best rap. Asante sana ndakuramukije nanje. Minsi yari myinshi sana Bizis. Minsi yari myinshi tutabonana bro. Ariko ibintu ni fresh ndabona ni bien. Unapendeza sana baba. Asante sana bro, turashima uko biri. Yes, nuko abakozi ba Akiwacu Magazine mu kiganiro Akiwacu Music urabona yuko namaze kumuzana Bizis best rapper nshaka tugende tuganira kuri kutubazo tubiri canke dutatu atubwire ibigiye bitandukanye ku muziki we muri rusange maze ibintu bikomeze kugenda neza. So Bizis best rapper ndashaka nimiburi uno munsi akakanya ubwire abakunzi ba Akiwacu Magazine ndetse n'abafana canke abafana bo muziki muri rusangi ubabwire Bizis best rapper ninde mu majambo make. Bizis best rapper n'umuraperi w'umurundi muririmbyi aririmba hip hop kandi uretse ko ayiririmba n'umuntu asanzwe yemera n'ivyo akora ndabikunda sana bro kweli kabisa. So Bizis best rapper kubera iki wahisemwo hip hop kubera kutahisemwo indi midiho igitandukanye na cyane tubona ngaho iwacu mu Burundi tubona umengo umudiho wa hip hop cyangwa umudiho wa rap umengo ntugenda utera imbere cyane ku muvuduko umwe cyo kimwe n'abaririmba za R&B n'izindi ni kubera kwahisemwo hip hop bro. Jewe nahisemo hip hop kuko ari yo mpano yanje sinari kugenda mu yindi midiho yindi midiho kandi atari impano yanje nakoreye muri style yanje nagiye muri style yanje ko ari yo mpano yanje kweli kabisa nakubereye sana. So Bizis umuziki kuri wewe uha ikibanza ca kangahe mu byukora? Umuziki kuri jewe nakazi uretse ko rimwe na rimwe duhura n'intambamyi zidasanzwe gahura n'ama challenge adasanzwe umugabo iyo usanze ufite iyo tara nyene urahatiriza buke kugenda ubibamwo buke kuko hajya iyo uri kurakora ufite vision na target uravuga ati reka ko nyamba ufite tara by'ukuri nkore ibijanye n'ingufu mfise kuko cyo hirya yejo twadukorera muri Bizis ko ashaka kuba heza sero n'abantu bagenda batitaho kweli kabisa. Bizis zibiri muri challenges ugenda uhura nazo nizi ubuzima ikintu ca mbere urabona music n'amafaranga ni note
iyo niyo challenge ya mbere kuko urashobora kwifuza gukora vyiza mugabo uburyo bukabura ya mugabo mu ico gihe urumva ubufise indoto yo gukora vyiza inoti buze ni challenge ikomeye bikubaye ko kubera iki biratuma ibintu vya bitagenda uko bishaka ya Okay, Bizis uherutse gusohora indirimbo novuga neza haraciye amezi agera kuri 2 nimba ntibeshe indirimbo wise umwami w'indome uri kumwe na King Plata mu kanya gatoya ndizera twaza kwigaruka ko turavye iyo ndirimbo tubona indirimbo zawe nyinshi genda ukora ari nk'ama featuring uzishira ku rubuga rwitwa One Family Music One Family kuri Bizis ni kimbega imengo nibeshe yari nka team mwari babiri n'umutipe yitwa FTG One Family bigeze hehe uno musi gukora nka Bizis wenyene FTG bimeze gute yaravuye mu muziki yaravuye muri One Family cyane bo ivyo novuga ko nta byishishima kubivuga ko FTG ariho One Family irahari no kuvuga ko twege turafise target tubikoramo ya jewe nyambu no musi One Family ya nyamba ndiko ndapambana suko FTG atazi vyarimo ariko nta muziki yo turiko turabona muri no minsi wowe ni ukora aheruka gusohora indirimbo vya vrai indirimbo irahari mugabo bo hariho ukuntu tubikora kuko uribuka nkora indirimbo nyinshi hariho Odeta ndakora ntawakuruta ndakora umuhero uribuka mu nyuma FTG yaragarutse mu ndirimbo twise Nina mugabo iki kibazo we umbajije nabandi bagenda bacibaza ariko sero n'umugwi n'ubucuti twadufitaniye turavugana hama tukaraba target ziwacu ko zigenda uko tuvyifuza kuno munsi ndiko ndakora collabo simba ndishuwa ko tuyikora nk'umugwi sero n'amasezerano twavuganye n'uwo tugiye gukorana mugabo kijya kintu kiragaruka kakaja ku mugwi wa One Family ni chaja ko se avantage kuri FTG se avantage kuri jewe ku muryango wose muri rusange wa One Family ni nkuko nawe agundiye hari agakora ikindi arazana kidogo mugatwege tugeze ko dukorana turakora ibintu bikagenda neza okay no ndavye mu ndirimbo zawe zitandukanye wagiye ukora akenshi uza gusanga umuntu agufatira novuga umuntu agenda yitabira ni John Melodica avuze iki kuri Bizis Best Rapper canke avuze iki kuri One Family muri rusange bo John Melodica ujya novuga ko ni famille kuko ni vyinshi agenda adusupportinga turavye ama audio tugenda dukora arayadukorera ayere nivyo nawe nyene kugeza ino saha muri One Family ajamo ari muri One Family uno munsi yitwa ko ari muri One Family muri One Family bien sûr kuko uno munsi turiko turaraba tumaze gukorana vyinshi cyane kandi ugiwe nawe aravyinshimiye kuko amaraso yiwahuye n'iwacu nayiwacu vyaciye bihura kandi dukora bizima gusumba uko nawe ngira yari yizeye muri make ingufu ziwe n'izi wacu bihuye vyavyaye igindi kintu kiziba ya okay hama King Plata nawe King Plata wo bita King Plata avuze iki kuri Bizis King Plata ni muri legend nemera man ndamukunda sana je gukutana nawe nkaronka opportunity yo gukorana nawe kuri je novuga ko cabaye ikintu kidasanzwe kuko ni indoto nari mfise muri kahise no muri kazozi iyo ndoto nari ndayifise mugabo urabona nagiriwe bakwe umugenzi turahura turakora atagisabwe kandi igikorwa nibaza ko namwe mwarumvise ko ari sawa kimeze neza ya igikorwa kuri jewe nacyumvise ikorwa naco kibaye ndizera neza kwanza kuza kuduha na akapira kuri iyo ndirimbo umwami w'indome yes nacu turayigaruka ko nta kibazo ndashaka umbwire Bizis Best Rapper yobafatira kugira ngo asohore indirimbo canke kugira ngo Bizis Best Rapper avuga ati harageze yuko nsohora indirimbo kuba ari ryari ni giki avuga ati je nisonga iki inye kugira ngo nshobore gusohora indirimbo canke kugira ngo nshiremo umwanya hagati y'indirimbo imwe n'iyindi bo jewe ubwanje ndi programa nka One Family turaja hamwe tukavugana amasero umwanya kenshi twege turakunda kuraba umwanya utworohereza sero n'ibikorwa by'iwacu ego twonye ko hageze kuturekura ko ama audio yo aba hari menshi n'ikintu kikunze kutugora n'ama video
video uburyo burakunze kutugora mugabo amaudio tuzemeranye n'ubu tuba dufise menshi mugabo mu gihe rero twege twumvise ko umwanya ubitwemereye turarekura murarekura kweri kabisa. So none nk'ubu unye twitege igikorwa cawe na Fitiji gari wowe na Fitiji vuba cyane ingoma igiye kuza amana muri kwezi nyene kwa gatatu. Oya simpresije mu kwezi nituvugana igikorwa kirahari ibikorwa birahari umwanya n'umwanya murashobora kuyibona ingoma igiye out. Okay, Bizis ni mu barapere basanzwe bandika imyandikire yabo uravuga uti kweri kabisa umwana yaranditse indirimbo nshaka ko tuja ko rero kuri uno munsi ni umwami w'indome. Ide yavuye he, inspiration yavuye he y'ige ndirimbo? Inspiration nararavye ivyo nkora ndaraba ubuhinga ndabikorana ndaraba abandi ngene bakora ndavuga ati reka niyite ikinyene nagomba ko kimva muri jewe n'abandi bantu bakimenye nayise umwami w'urudome kuko sinabikoze mw'irya ndirimbo gusa ndabikora no mu zindi za Odeta za Nina za Bararogana umuhero nka style yiwanje man jewe uzokwama wumva gwa rudome nyene gwa rudome ariko irya nubwo nahisemwo umwami nayise umwami w'urudome urumva hagumye hagoroka igaruka ry'urudome tukiri ngaho nyene akapira gatoya kuri iryo ndirimbo umwami w'urudome. Zindi ndazibagabiye sigaranye shaka ko munyita umwami w'uru rudome sinzobagwisha hasi nzobikora kidume ndabemeze buke kuri tuno turime ndashigikiye rapo ntakizoba mureme niba yitanzo yitora nimugume mushigikiye kuko nciye ubwenge nkabakame nzobaha n'imirongo myiza cyane mwizi ndome ndigitabo ca rapo ngwino mwese musome ndakabwa gasosa karibu namwe musome mbeko muguma mufana yobara marame bandanya mubikora eka ntimuhurame ndenganye bwira abandi barapere buname barazi ko nteye ubwo bamfata nk'igihume. Aleluya amen senga ngire njyame nkongera nkasenga mbyutse senga mu marime sengeye yabanya nkamwe se mubanze mwisuzume kuko munyankira ubusa eka ni mukome yaga respect sana. Merci. So King Plata ugiye ngo mukorane ntivyigeze bikugora ntigeze kugora na gatoya? King Plata uretse ko twamenyanye je ntangura kariyere yanje ya music 2019 yarabaye umufriend twaragumanye kugeza nini saha n'umugenzi urumva byari byoroshe ko ushobora gupanga ikintu uretse ko nari ndabifise nk'indoto byaranyoroheye cyane kuko nawe ubwiwe asanzwe azitara yanje yagiye ndamuca mu maso mu bijanye na production kugeza hageze ko mukora igikorwa aravuga ati ebana kubite nta kibazo ati Bizis ntabwo wowe ndakwizeye tuja hamwe turakora ego. Uyu munsi ninde murapere uno munsi wumva uvuga uti hamwe twakorana nka featuring byogenda neza nka jiyo kuri jiyo Bizis ninde murapere wumva mwokorana? Ni benshi man ni benshi mugabo wonoshira imbere cyane Fabelove ndamukunda sana Fabelove yaga. Okay byiza cyane. So ndashaka gatoya umbwire nimba atari banga dusanzwe tuzi yuko abaririmbyi benshi ho ngaho iwacu mu Burundi si benshi bakunze gukora novuga icyo bita mariage si benshi cyane tubona ngaha muri industry ya +257 ariko kuri Bizis yaravuze ati ifo yuko ntera intambwe hama nanje nkuba kugwanje. Eske Bizis ni kihe kintu yiyumviriye niye ide yamujemwo aravuga ati ifo yuko ndabasumba ifo yuko ntera intambwe hama nkore mariage bro ayere nivyo tuba dukora muri music iteka ry'umuntu naryo n'ikindi kintu. Mariage si competition mariage si ibintu uvuga ati ngo ndagiye hariya ngo ndabikuye hariya ngo nanje ngiye kubigira no organisation yiwawe muri ni organisation yiwawe kandi nishwa yawe zero n'imibereho n'imitegekere yiwawe ko wiyumva yuko bishoboye ko jewe novuga ko ngira mariage nta musani narabiye ko runaka no jewe ubwanje narumvise ko ngomba ko mariage deja niteka kuri we uyigize ni niteka ku muryango ayere nivyo ni vyinshi uba waravye kuko urazi mu mateka y'umuntu mariage irimo ubwo buryo rero bubikwemerera ubufise why not iryo teka nawe utogitera ukaritera n'umuryango wawe ni very kabisa. So akajambo kamwe kuri Jospin
Bo ndamukunda sana mugore wanje ndamukunda sana ya na sana kweli kabisa. So Bizis best rapper mu kurangiza ndashaka ugire nk'akajambo bwira abafanzi bawe abasanzwe bakurikirana umuziki w'u Burundi muri rusangi, ugira ikintu babwiye kuri wowe. Yo abafanzi wanje ni kwa kundi nyene bro, support zabo tuguma tuzikeneye. Ya imbuga ziwanje ni YouTube. Okay, abenshi barakunda kuvuga ngo turakeneye support. Fo rero yuko dupressiza ni support nyabaki. Uburyo cyane. Man support ziri kwishi nyene nko kubivuza. Afise imitahe bayidushiremo dukora ama video, nakubwiye ko tugifise ikibazo cy'aba video. Dukora ama video meza ko ibikorwa ama audio abahari. Turose zo support z'ama video tworushiriza kugwa bikamenyekana. Uno munsi ico nico kibazo gikuru je mfise. Okay, hama ikijanye na promotion yawe y'ibikorwa byawe ubibona urayishima canke uyiha amanota ngahe kwijana? Ko benshi bagenda bavuga bati promotion mu Burundi iragoye, ituronka promo ikwiye vipi kuri Bizis? Bo ico naco nico kindi nagombe nzeko. Suva ngo ibikorwa byacu ngo ntibivugwa canke biravugwa muga bigira naho bigeze. Ni nkuko kwamwe turiko turakorana, hari abandi tutarakorana. Umva bo abasanzwe bampromotinga barahari bake. Ni kuvuga nabo bona ikiganiro bumve ko kurondera impano zitazwe kandi zihari kuri mwebwe bikwiye kuba intego. Ya ko turiko turabona umunsi nico gituma ngaha mu Burundi twambaye ikireza ariko ntituramenya ko cera. Hari amatara menshi ngaha nyegeje. Kuvuga uce ugenda ugakorana n'abatama bacu kibagira ko hasi hari handi maraso ari karaza ishubusha ari karaza ko uri kurakorera muri vision nzima. Okay, abo wita ko ari amaraso mashasha ari karazamuka no bwa nko buri nko mu rugero rumwe nk'abane wombwira wemera bariko baraza neza bariko barabikora neza mu Burundi ni bane? Sino bavuga ndabaheze ni benshi vraiment. Nk'abane gusa. Bane? Yo reka mpere kuri Fitici ari karakora, uwitwa BDK ari karakora kana mwarakoranye. Ya ari karakora, uwitwa Damsafi ari karakora, Young Strong ari karakora, Bandanye abo barakwiye birumvikana ko ari benshi. So nizere ko mwagiye mumva byinshi kubijanye n'umuziki wa Bizis best rapper. Ndabashimira cyane ko mwemeye gufata umwanya mukadukurikirana mukareka ibyo mwari murimo maze mukaraganira cyacu. Ndabakunda cyane, banyita Jefferson Bad Guy the host cyangwa bakanyitaga gusa bikwiye. Je vous aime beaucoup, ciao ciao, bye bye, hasta la vista.